Ndabaramukije bakunzi mwese ba televiziyo Renaissance nongera nabahani kaze muri ano makuru twabategure muri Kirundi reka no makuru tuhere ku nkuru yagize abantu bambaye umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi bazindutse bakizura mu bice vyabereyemwo inambara ku munsi wa gatatu hagati y'imigwi yimbonera kure n'abagwanyi b'imigwi yafashe ibigwanisho bagwanya leta ya Petero Nkurunziza. Abaserukira amashirahamwe yigenga muri Uvira nabo basaba leta ya Kongo kubakingira. Isengero rikuru katedrale y'igisagara ca Gitega yari yugawe kubera abantu barigize mu mwanda mukuru rerutse gusubira kugurugwa n'umwepiskope mukuru wa diocese ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana. Hanze y'u Burundi naho imyaka 58 irarangiye Patrice Lumumba yitavye Imana uyarondeye intayo kwikukira mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo yagandaguwe ku igenekerezo rya 17/0 mwaka wa 1961. Izi ni zimwe mu nkuru zize ano makuru mukanya amakuru mu idonido. Nemeje kubabwira abantu bambaye umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi bazindutse ku munsi wa kane bakizura mu bice vyabereyemwo intambara ku munsi wa gatatu hagati y'imigwi yimbonera kure n'abagwanyi b'imigwi yafashe ibigwanisho. Amakuru avangaho muri Kongo avuga ko bariko baragerageza kurondera abantu babo inyuma yaho basanzariye muri izo ngwano. Bamwe muri abo banyagihugu bakavuga ko babonye bariko baratwara ibiziga n'abakomeretse aho bari bahagaritse imiduga yazindutse kuri munsi wa kane ijabuka ku butaka bwa Kongo. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Izo ntambara zamaze igice c'umunsi kuri uyu wa gatatu hagati y'imigwi yarungitswe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza igizwe n'imbonera kure hamwe n'abahoze bagize ubutegetsi bw'u Rwanda kuri Havyarimana. Nkuko amakuru dukura mu gisirikare c'u Burundi abivuga, imigwi ya mbere y'imbonera kure yoba yatanguye kujabuka umupaka mu ntango z'indwi baciye mu ntara ya Cibitoke. Muri ico gihe bari bagiye ku birindiro vy'abamayimayi ari nabo bari kubafasha kubereka ahari birindiro vy'abaroberi b'abarundi bakanabafasha kugwana. Ariko rero vyahavuye bihinduka aho bamwe muri abo bamayimayi baciye baja kwifatanya nabo baroberi b'abarundi imbere y'amasaha make gusa ngo baje gutera ibirindiro vyabo. Abo baroberi b'abarundi bahavuye babitanga babatera ku birindiro aho bariko baritegura mu bice bitandukanye vya Kiryama aho bari bashize ikirindiro gikuru cabo. Izo ntambara zanatumye abanyagihugu b'abakongomani baba muri ico gice bahunga kubera ubwoba nkuko bivugwa na William Seremba aserukira amashirahamwe yigenga muri Kongo mu gice ca Uvira. Ivyo nonekariye muri izo ngwano naho bitaramenyekana, abanyagihugu b'abakongomani baremeza ko babonye kuri uyu musi wa kane mu gatondo abantu bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi bariko baregeranya ibiziga hamwe n'abakomeretse babatwara aho bahagaritse imiduga y'igisirikare yazindutse ijabo ku mupaka mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Eka no ku ruhande rw'abo baroberi nta makuru twashoboye kuronka kugira tumenye ivyo nonekaye. Ayandi makuru twarose mu nyuma nuko abanyagihugu batanguye gutahuka mu ngo zabo naho bagifise ubwoba. Amakuru kandi avangaho muri Kongo avuga ko basubiye inyuma bakaja mu makambi ya Cibitoke, Rukoko hamwe na Gatumba aho bagiye gusubira kongereza igitigiri kugira basubire kuja gutera iyo migwi bavuga ko iri kiritegura gutera Burundi. Ivyo akaba atari n'ubwa mbere biba mu gihe bamwe n'abandi babona ko ari ntumbero y'ubutegetsi bwo gushaka kwerekana ko ikibazo kitari mu Burundi nyabuna kiri muri Kongo. Reverien Bazikamwe arakenuye. Abaserukira amashirahamwe yigenga nawe muri Uvira basaba leta ya Kongo kubakingira kuko batumvira impamvu abarundi baza gutera ingorane abanyagihugu ba Kongo. Kurikira William Seremba no umwe mu badaharanira ibicaro vya politike muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasoda b'i Burundi bari muri Kongo kuncurigira kenshi. Bari Kabebe ni Mubebe. Aba FNL nabo bari Murenge. Mu masaha 11 mu gatondo niho batanguye kurasa. Twumvise ko hapfuye abantu 17. Abanyagihugu b'Imubebe, Ikabebe hamwe ni Murenge igihe babona iyo migwi y'abagwanyi baciye bahungira mu kiyaya ca Rusizi bari kumwe
abandi nabo bari Remera bose bahunze nukuri birateye ubwoba kubaduha amakuru bari Mashuwa n'abari Remera batubwiye ko abo bagwanyi bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi kuri uyu mwanya abantu bahunze gusa abagwanyi nabo barabana nk'imbwa zisara kuri twebwe abadaharanira ivyicaro vya politike dusaba leta yacu ya Kongo ko yofata ingingo kuri ivyo biriko biraba twe ntidushobora kwemera abaza gutera mu gihugu kitari gwabo nukuri birakwiye ko leta yacu itorera inyishu ico kibazo abarundi nibagende kugwanira iwabo ko banse kwicarana ngo baganire nibagende bagwanire mu Burundi bareke kugwanira muri Kongo. Turabandanya n'amakuru twabateguriye integuro y'itegeko rigenga igisagara ca Gitega nk'umugwa mukuru wa politike Bujumbura nayo umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi yarizwe mu nama nshingamateka ku munsi wa gatatu rizanywe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye naho abashingamateka bagumye berekana kwigisagara ca Gitega kititeguriye neza kwakira ivyo bikorwa iryo tegeko ryavuye yemezwa ku majwi 108 kwijwi rimwe ryatoye oya tubibaze mugenzi wacu Denis Dayikengurukiye musi mungoro y'amakorano no tudore begeje yuko Gitega bakata politiki hanyuma umurabiri nayo uwo n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yarahejeje gushimangira ivy'abashingamateka bemeje ko igisagara ca Gitega kigiye kuba umugwa mukuru wa politike Bujumbura nayo ikaba umugwa mukuru w'ubutunzi imbere yuko iryo tegeko ryemezwa abashingamateka bamwe bakaba berekanye makenga bafise bakavuga ko ico gisagara hatari bwagere ko kiba umugwa mukuru wa politike. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye avuga ko muri leta bihaye ikiringo c'imyaka 3 kugira bazobe batoreye umuti ivyo bibazo byose ariko ivyo bitazobuza ko boba baraja gukorera muri ico gisagara. Tudisika muri leta habavuze imyaka 10 eskirare zompa twe tumvira ko la concrétisation habavuga ati ifoto imwe nyene twavuga tuti twashitse twasazagaye izoboneka neza imyaka 3 ariko turafise ibikwiye bijanye n'ikiringo turimo no munsi n'ibishoboka bishobora gukorwa umwaka nyene tuvuga tuti reka muri mwaka dutere isema hama muri mwaka dutere inisema muri mwaka dutere inisema narashikiye yuko iri tegeko muri ko karitora mu nyuma mwebutsa abashikiranganje vyegara byo ndimo muti none ubisebigeze ejo hazobiki hirya ejo hazobiki mwana tuvuga ngo vyose bitwanze tubireke by'ukuri twebwe turereza neza Igitega twavuga nk'abahazi turahazi cyane yuko uno munsi amazu hari ukoze neza kandi tukekeranya yuko ubwo bushikiranganje n'ubundi bushobora kujako ukaronka aho ukorera. Ku kibazo naco kijanye nuko bamwe bavuga ko uwo mugambi vyase kuja mu ngiro no mu gihugu ca Tanzania umushikiranganje w'intwaro yo hagati yamenyesheje ko ivyansa handi bishobora gukunda mu gihugu c'u Burundi. Twebwe tukekeranya reka rero ko mu gwashizweho tureke gukora akazi c'est un travail technique kandi aho twebwe nta mategeko tubifisemo kubisigaye mu by'ukuri ari umugwa mukuru wa politike amaministeri by'ukuri yegamiye politike kuko bavuze azoteza kuduga sekezo do calendrier abasekora ati uno munsi ndagenda ejo inde azogenda no musaba yasigarane yakubahwa cera cyane cy'umukuru n'amashingamateka nawe yashimye umugambi aravuga yuko umugambi ari mwiza mugabo utoroshe afatiye ku karoro yabonye muri Tanzania ku mugambi watanga mu 8 ariko by'ukuri no bikigoranye ko Dodoma yavye kuri mugwa mukuru wa politike nawe ubwo inama nshingamateka yagiye jewe ngaco navuga nuko ivyagoranye Tanzania gatwasha kubishobora mbere ahubwo hari abavuze ngene bihugu bingana no kuba kumbure Tanzania byukirana kujyana nabyo bishobora kuba ingorane byuka uko umugambi ujyaneza mu ngiro kurusha ngaho iwacu ahubwo ku gihugu cyacu bishobora kuba
anatu. Iyo nteguro y'itegeko ikaba yahavuye yemezwa n'abashinga amateka 108 ku bashinga amateka 109 bari bitavye n'umushinga amateka umwe yatoye oya. Arakoze Denis Ndayikengurukiye. Ni nkuru idasanzwe mu ntango y'uyu mwaka isengero rikuru katedrale y'igisagara ca Gitega ryari ryarugaye kubera abantu batigezwe bamenyekana barigizemo umwanda mukuru. Ivyo bikaba vyabaye mwijoro ryo kuwa 10/0 iyo sengero rikaba rero riheruka kugururwa rimaze imisi risukugwa. Bikaba vyabaye mu bihe bidasanzwe aho hari haheze imisi hakwiragizwa mu micungararo y'iryo katedrale impapuro zitagira umukono ziyamiriza akamo abasenyeri bateye leta yo kwitaba ibiganiro bihuza bose. Umwepiskope mukuru wa diocese ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana akaba ariwe yuguruye iryo sengero kurikira ivyo bihe. Tusubire kugurura amarembo y'ingoro y'Imana, tugurura umutima wacu, twugurura ubuzima bwacu buhindurwe n'ijambo ry'Umukama ko tuzi ko riri mu buzima rikaba mu mutima. Nimwuguruke nzugi z'amaho, reka umwami w'inganji yinjire. Nimwuguruke nzugi z'amaho, reka umwami w'inganji yinjire. Nimwuguruke nzugi z'amaho, reka umwami w'inganji yinjire. Gwivyo vyerekana ko atakigitinywa canke atakigegwa umutwe mu Burundi. Vyabereye ku isengero rikuru y'Igitega bijanye nako n'iterabwoba ridahengeshanywa gukorerwa Ecclesia Katolika kuva abasenyeri ba Katolika bahamagariye kuri igerekezo rya 15 kwezi kwa12 leta kwitaba ibiganiro vya bose hari ku munsi mukuru wa Noel. Ivyo bivugwa rero na Gervais Nibigira icegera c'urongoye urunani rw'abarundi ataco biyagiriza. Reka tumukurikire. Nibaza yuko bijanye n'ibihe turimo, turazi yuko muri seze habaye itangazo ryasohowe n'inama nkuru y'episkopi. Nibaza ko bijanye kubera babona yuko umunsi hariho imigenderanire itameze neza gose hagati yagize Katolika hamwe n'abari ku butegetsi. Umuntu cyemeza yuko ari ubutegetsi bw'abiza, ariko turavye n'amajambo kenshi yamaze bisavugwa bava yuko igize Katolika yivanga mu bijanye na politike birashobora kubitaniye isano. Bahaciye iminsi tumva yuko hariho impapuro zitorwa mu bita matract hajya ku katedrale hafi bagabisha umwepiskope mukuru wa Diocese ya Gitega bavuga yuko uyu munsi asigaye yivanga cyane gose mu bya politike, bavuga bati byasindi umuja nubabitanguje turi mukandi urabandanya. Byekana yuko umunsi rero ni ntumbero kumutera ubwoba, gutera ubwoba mu mbesope mukuru wa Gitega hamwe kandi n'abarongoye idini rya Katolika ku gihugu cyose, kubera si ubwa mbere bibaye ivyo bintu. Nukibutse yuko mu mwaka 2007 mu ntara ya Muyinga naho ibintu byashitse nk'ico gihe nyene, aho bamenye bagenda baronona altari
ico gihema wewe wabugize bamufashe yarahanywe n'amategeko bongeye basaba n'ikigongwe imbere y'abakristo bose ba diocese ya Muyinga. Rero mwaboneka niko umunsi hariho intume cyane gutera ubwoba abarongoye gize katolika kugira ngo cyane ntibaze bavuga bitagenda neza, ntibaze barekana amakenga afise ku bakristo no kwandi batabakristo mu Burundi. Bwa maho cyambere cyo niki nuko abantu bomye yuko umunsi wagico buba wagico batinya hama kandi biratangije kubona bimwe bishika ahantu tuzi ko umunsi ngo hagiye kuba mugwa mukuru w'igihugu wa politiki hakaba ari umunsi turazi yuko kumushasha n'ahantu hari abacungera umutekano biragwere ko ingene bashoboye kumena isengero bakayimena mu masaha y'ijoro ntagiye n'umuntu yumva bako bamena cyangwa baze gutabara byekana ko umunsi rero tuvuga yuko hariho gukingiranira ikibaba kubera iki nta kuntu uvuga yuko hajya ahantu habona hari amatara ariki bamenye isengero abantu ntibavyumve uvuga yuko umunsi rero tuzi ko hariho bavuga ko ukizura mu ijoro none ukizura gute kandi udashoboka kingira inyubako rusange canke amasengero ari mu gihugu cy'u Burundi nivuze yuko umunsi rero cyogo nuko hoba gukingira cyane inyubako rusange bagakingira amasengero hama kandi bagiye cyo bubaha aho kuza barasambura ibintu byose uyu munsi byateye isoni kandi bizomara amaza n'igihugu cacu. Turandana n'amakuru twabateguriye mukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yarahaye umubonano ku munsi wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umuhari w'aba Islam ku rwego rw'isi Sheikh Abdul Al Issa umuvugizi w'inama nshingamateka Alexis Badianda Himbaze yamesheje ko umukuru w'inama nshingamateka yaronse akaryo ko gusigura aho bashitse aho gusigurana ko abashitsi ko bari mu idini rya Islam n'abatari mu idini rya Islam babanye neza kandi bafashanya mu Burundi tumukurikire. Des contributions qu'il a signalé. Intererano nini y'abisilamu mu Burundi umukuru w'inama nshingamateka yamumenyesheje n'ukuntu babaneza n'abandi batari mu idini rya Islam. Mu mashirahamwe atandukanye usangamwe abisilamu be n'abari mu yandi madini kandi bakabana neza bumvikana. Yanamenyesheje ko mu nama nshingamateka y'u Burundi harimo abisilamu no mu bakozi bakora mu nama nshingamateka naho nyene barimo. Umukuru w'inama nshingamateka yanamenyesheje utugorane inama nshingamateka igira mu bikorwa vyayo na cane nko mu kugenzura ibikorwa vya leta hari abashinga amateka bashika mu gihugu hagati ivyo navyo birakenera ibikoresho bimwe kugira akazi kabajanye bagakore neza inyishu ikabizomenyeshwa mu minsi ya vuba nyene icubahiro umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi cabaye ikiyago nkora mutima hagati y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abisilamu ku isi na nyene icubahiro umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi. Très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi. Imbere yo gusozera n'amakuru nabibabwiye imyaka 58 irarangiye Patrice Lumumba yitavye Imana uyarondeye intahe yo kwikukira mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagandaguye kugenekerezo ya 17 umwaka w'igihumbi 1961 muri Rusama umwaka w'igihumbi 1960 Lumumba yararonse intahe yo kwikukira kurikira ijambo yashikirije ku munsi wo kwikukira aho yagarutse ku bikorwa bibi vyakozwe n'abakoloni b'ababirigi kuva mu mwaka w'igihumbi 1885. Combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux. Abagwani kwikukira uno munsi ni umunsi udasanzwe ndabaramukije ku izina rya leta y'abakongomani mwebwe mwese bagenzi banje mwagwanye mutaruha ndabasavye gufata igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'igihumbi 1960 n'igenekerezo nazibagiranwa rizogume mu mitima yanyu iri genekerezo rizobicigwa insiguro mu bana banyu kugira ibi bibaye bizobe uruhererekane gushika ku buzukuru amateka yacu yo guharanira ubwigenge twabaye mu gahemo mu bitutsi inkoni twategerezwa gukubitwa mu gitondo ku mutaga no ku mugoroba kubera turabirabure bakibagira ko abirabure bafise imiryango bakomokako atari gusa abagenzi ariko ko imiryango yabo iriho kugira ifashe abakoroni. Inano nisho dusozera amakuru twako turabashikiriza kandi bashimwe mwese mariko muradukurikira naho ubutaha.